cyane kuko uyu n'umunsi mukuru cyane ku kigo cy'ubumenyi bushasha mu Cyongereza kuko duhejeje gutanga amasertifika kuri promotion zibiri, promotion ya mbere na promotion ya kabiri. Umunezero rero ntangere ku kigo cyose muri rusangi. Nk'ubuyobozi rero turanezerewe cyane kandi turahimbawe kandi n'abanyeshuri babyishimiye cyane nk'uko mwayibonye. Baranezerewe kuba bahawe amasertifika yemewe yemewe ku rwego rw'igihugu kandi mu ico gihe tukaba twizigiye yuko amasertifika dutanze ko bazoa yasabisha akazi ahariho hose mu gihugu cy'u Burundi canke mu isi yose. Dutanze amasertifika angana 23 murumva ko atari make, ni menshi cyane. Kubw'ivyo rero turabyishimiye cyane kandi abanyeshure barangije inyigisho bose mukaba mwumvise ko bavuga cyane Icyongereza. Mu by'ukuri nk'uko twabivuze mu ijambo, ikigo ntaho kirishikana kuko turacari mu ntango, bisigura ko dushaka gusemerera cyane tukasaba leta ko dushigikira ikadufasha mu bijanye n'impanuro bina cyane ibikoresho kugira ngo twigishe icyo Cyongereza neza bitatuvuna. Tugasaba na buri muntu wese afise umutima wo gufasha kugira ngo duteze imbere igihugu biciye mwa kino kigo cy'ubumenyi bushasha mu Cyongereza ko yodusanga kuko imiryango iruguruye. Ntabwo vision yuko nzogenda hanze y'igihugu nkagenda mu bihugu kandi navuga ati si muri Afrika, nzogenda mu gihugu cya kure. Imana yarabikoze. Hari n'abishahariye tubona n'abagenzi batandukanye tubavugana bitandukanye. Nagenda babwire neza yuko jewe kuva muri gate ya mbere kuri checking ya mbere kandi haya windi na bagiye checking jewe ntabwo nigeze ngira kubera uyarananze kugenda hanze. Ivyo yanyigisha kuvuga ko kandi bwamenye bw'icyongereza nari mfise byaranyureye cyane. Haba ndava mu Burundi ndumwe nagenda bamenyeshe ko Igifaransa ihera hajya ku kibuga cy'indege, haba mu ndege avuga Icyongereza. Sinigeze kwa depende kuko navuga kigiye ngiye c'est objectif. Sinibyo gusa ageze muri Kenya cy'indege kinini narakora ibishoboka byose kuko kuba tubonye wese biragoye. Ari ibihugu biciyemo bashobora guha amadrone ugasanga bari gufatanye tutabuze ibirimo. Mugabo nari se principe nagira ko nabaza umusoda cyangwa umupolisi. Ndashima cyane tumenye mwaduhaye kandi n'abari nyuma bariko bariga nibaza ko bogira effort bakiga. Mwana shaka ubuye ngiye kurepeza cyangwa nyanje muri Tanzania, rumba ngiye gukora interview muri embassy turavuga Icyongereza. Hama kugira ngo nge opportunity bwenda nuko nasaba ko ngiye kwita communication ngende kwigisha ibyo nsanzwe ndongoye ngaho mu Burundi ndabyigisha muri EAS. Ubu rero nagenda babwire yuko leta ya Tanzania yaramaze kunyemerera turabitaniye relationship nabise upapa. Ndabashimiye cyane rero mwese muri ba jewe kwema sinayoseba nagwaye mugabo nyemeye kuba ndi hano. Murakoze. Murakoze kumijambo nangwe kubashimira mwe mwashize kino kigo. Bimutashinga kino kigo sibe kuja hanze. Ikigo cyambere inyishu jewe ubwa mbere Icyongereza ntacyo neza, ariko umunsi umwe narajega ku ishure sanga bariko bariyabigisha ndabaza cabatinga ari ikigo cyo kwiga Icyongereza n'inoyereje English. Hama nanje muri ico gihe cyandiyandikisha canangura kwiga. Donc iki kigo cyambere inyishu. Nyuma y'amezi 3 maze kwiga Icyongereza naciye ndo mu mahirwe yo kuja muri Ende. Kwa gatandatu namaze amezi 2 muri Ende ngiye kugira formation. Tani amahirwe ndakugira formation y'Icyongereza. Donc ndashimiye representant w'ikigo nukuri yarambere nyinshi kandi nibaza ko nabo namwe bazobabere nyinshi muri byinshi. Nibaza ko certificate cyo banjana ahantu henshi. Donc ngiye mu ndege narwe nigeze mbaza kuko nari nzi Icyongereza kwitebuya. I want to speak English, but today I speak bad. Tomorrow I speak it very well.